Shetani uko yarari kijya gihe ahenda Adamu na Eva, n'uyu munsi niko ariko arahenda abantu. Kandi mwibaza yuko burya bugunge yari afise rega ntiyakijijwe, Shetani ntiyakijijwe, Shetani ntiyihanye, n'ubu aracyari umunyabugunge, aracyari umunyamayeri kujya nyene. Abantu rero turakwiye kumenya ibyo turimwo, tukamenya ibi turimwo si mikino, siki oya. Umuntu agomba kuja mwijuru nabimenye, amenye yuko kugira ngo azoshike mwijuru amahoro no kwambara bene datake n'ababaza mu kintu umuntu akora kimumara ku mwanya munini. Mwibaza su kwambara si impuzu, uhera mu gitondo wambaye impuzu ugashika ku mugoroba wambaye impuzu. Yesu nabahezagira, iyo wambaye neza ushimisha Imana, ariko wambaye nabi tukisha Imana. Bantu muntu wumva ukiri umuntu wumva ushaka kuja mwijuru, ibi bintu nuvyumve kandi bishire ku mutima. Hariho ibintu mu Kristo, hari ibintu umuntu ariko araja mwijuru atabereye kugira. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusanga urugendo ruja mwijuru, bakunzi b'INTAHE TV, namwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, nongeye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. Rero nkuko bisanzwe ndi mwene so niyo nizeye Eri, musanzwe mumenyere ku NGIRAKAMARO TV, nongeye kugaruka kugira ngo tuganire. Uyu munsi nagomba ko tuganira na cyane ku mayeri ya Satani mu rugendo rw'abagenzi baja mwijuru, kugira ngo bikunde ayovye abantu b'Imana bariko baraja mwijuru. Yesu nabahezagire. None rero imbere yuko mbandanya, reka mbanze senge. Uhoraho Mwema Data twese uri mwijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kukwera kwawe, ndagushimiye kubw'imbabazi no kubw'urukundo Mana udukunda. Ndagushimiye nyakubahwa kunyemereye kongera kugaruka hano kugira ngo Mana ngira icyo mvuganye n'ubwoko bwawe. None umwe ndakwinginze kano kanya ntabari jewe ariko aze kuba ari wewe, naco gituma mbanje kwinginga ngirira imbabazi, amaraso Yesu Kristo abanza mboneke ko untunganye kandi untyorore, hanyuma Mana ibisigaye ucubana nanje muri kano kanya. Aca bari wowe nyakubahwa uze wigishiriza ubwoko bwawe, maze Mana abantu bashishikare guhumuka, kandi abantu bashishikare nyakubahwa by'ukuri kumenya iby'ukuri, kugira ngo Mana bize bikunde twese dushikewe mwijuru amahoro. Mpwemu wawe ace asigurire kandi yongera asobanurire buri muntu wese Mana uzobukoze. Ndakwinginze Mana ubane natwe mu kanya kose, nyene imbabazi nyinshi uzobugize neza, gusavye muri bikariko nzi kuza kumpa muri byinshi kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo yapfuye akazuka mbisavyemwo, amen. None rero bene data dusangira urugendo ruja mwijuru, nonge ndagaruka kugira ngo tuganire. Novuga nti iki ni ikiganiro gishasha kandi gishobora kuzo twari ibice, ntaramenya ko bizoba bingana, ariko kandi ivyinshi twari tumaze imisi tugenda turagira iki turabivuganako, ariko nagomvye yuko no bikora mu kiganiro cihariye cyavyo. Yesu nabahezagira. None no bene data, nagomba tuvugane amayeri y'umugwanizi Satani agenda akoresha kugira ngo bikunde ayovye umuntu wese avuga yuko ariko araja mwijuru. Cyo gituma uyu munsi nagomba ko tuvugana n'abantu bose, ntitaye ku idini abantu ku madini abantu barimwo, ariko nagomba mvuge ku muntu wese avuga yumva afise mu mutima umwete n'ishaka byo kuja hehe, byo kuja mwijuru. Kuko uyu munsi yari abantu banashaka bari mu madini cyangwa mu mashengero atandukanye, atamutwaro canke ataninzara n'inyota byo kugoroka bafise, atani imigabo n'imigambi bafise yo kuzoja mwijuru. Abibereye huko babona abandi basenga, bakabona abandi binjira, nabo bakinjira gutyo nyene. Abo rero sibonje ngo tuvugane nabo,
jewe nje ngo tuvugane n'umuntu wese agomba kuja mwijuru. Yesu nabahezagire. None rero ndahera nagomba dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro. Yesu nabahezagire. Kuri muri Bibiliya yera abakatolika bakoresha Bibiliya ntagatifu, namwe muca mugenda murabe mu gitabo novuga ni menganirema. Yesu nabahezagire. Muri Bibiliya yera n'igitabo c'Itanguriro. Yesu nabahezagire. Ni igice ca gatatu turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uko icaha caje mu isi. Ndasoma mu izina rya Yesu. Inzoka yarusha ubugunge ibindi bikoko byose byo mu ishamba. Uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwipfuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kubyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Yesu nabahezagire. Naya majambo y'Imana twavuganye ko kandi abantu benshi mwama mwisomeye ubwanyu. Yesu nabahezagire. Igituma nabanje kuvuga nti muri Bibiliya yera ni mu gitabo c'Itanguriro, muri Bibiliya ntagatifu ni mu gitabo c'Irema, aho bavuga Imana irema, nuko ibi biganiro dutanga ntibikurikiranwa n'abakizwa gusa, mu magrupe tubicishamwo canke n'aba kuri izi mbuga ndacishane ku rubuga rw'Intahe NGIRAKAMARO ruri kuri YouTube, n'abakatolika baravyumva canke n'abandi bari mu yandi madini atandukanye. Yesu nabahezagire. Nico gituma uyu munsi nagomba kuganira n'umuntu wese, kuko hari umuntu afise kuja mwijuru, yumva afise inzara n'inyota vyo kuzobona Imana, akaba ari umukatolika canke akaba ari ndetse no mu mizirima bibaho, kuko nagira ndababwire twese twagiye dutorwa duhamagagwa tuva ahatandukanye. Naco gituma abantu benshi bakwiye kumenya ukuri, kuko na Yesu mu vyamuzanye yazanywe n'icari no kurondera no gukiza icari caragize icarazimiye, kivuga ko ari abantu Yesu akeneye ko bamenya ukuri kugira ngo bave mu byo barimo. Yesu nabahezagire. None rero bene data, iri jambo ry'Imana ritubwira ubwa mbere ngo uko icaha caje mu isi, kivuga yuko imbere yaho nta caha cari bwinjire mu isi, abantu nta caha bari bwakore, ariko atwumvise ngo inzoka yarusha ubugunge ibindi bikoko byose byo mwishamba. Muri make inzoka yarusha amayeri ibindi bikoko byose byo mwishamba. Yesu nabahezagire. Ndagombera ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo ubugunge, ijambo rivuga ngo amayeri y'umugwanizi Satani ku bantu bariko baraja mwijuru. Yesu nabahezagire. Bene data, Satani nibutsa abantu bamwe mudukurikirana, rimwe na rimwe hari igihe abantu bihenda bakibagira yuko ubwa mbere Satani yahoze aba mwijuru. Satani yahoze ari umumarayika mukuru. Satani azi ibyo mwijuru ukuntu bimeze, azi ivy'Imana ikunda, azi n'ivyo yanka, kuko we barabanye mwijuru. Yesu nadutabare. Ni naco gituma gufata ikintu cha originale
abantu bari bazi ko arico arukuri, akaca azana fotokopi ya ca kindi, akazafata fotokopi y'ivyo mwijuru akabizana, abantu bakibaza ngo niko kuri. Biroroshe. Murabona ngaha amayeri yakoresheje. Burya Satani abaza uyu mugore yagomba makuru. Yesu nabahezagira. Yagomba makuru kandi suko atarazi yuko Imana yabujije bano bantu kugira iki, kurya ibi bintu, kurya iki cama. Yesu nabahezagira. Naco gituma bene data, ubwa mbere Satani arazi yuko abantu tuzoja mwijuru kuko Yesu yemeye kwitanga, akabambwa, agapfa ku musaraba, agahambwa, akazuka. Bene data, amakuru yuko abantu tuzoja mwijuru, abantu bemeye Kristo, abantu bihanye ibyaha, abantu bahevye byose bagakurikira Yesu, ko bazoja mwijuru, ivyo Satani arabizi. Ni naco gituma uyu munsi yakoresheje amayeri yose ashoboka kugira ngo umuntu wese azi yuko yafashe iyo nzira n'ubwo rugendo ruja mwijuru kugira ngo aruburizwemwo, bikunde azogira iki, azohombe ubwami bw'Imana. Yesu nabahezagire. Aha murabona muri aya majambo tuko turarabira hamwe ngo umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri ritongo twemerewe kugira iki, kubirya. Ubwa mbere aragize iki, aratanza amakuru ati ariko ivyama ku giti hari kiri hagati mwitongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitugire iki, ngo ntitubiryeko. Yesu nabahezagire. Aha anye umugore araje kuvuga ivy'Imana yagize iki, yababujije. Iri jambo y'ivyo natwe twabujijwe n'Imana, ivy'Imana igenda itubuza, ndaza kugira iki, kurigaruka ko reka mbandanye kuri kane. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'iki n'ikibi. Yesu nabahezagire. Aha ahantu nukuvuga Shetani arahejeje kugira iki, kuzana ikintu womenga n'ukuri, ariko inyuma cihishijemwo ubugunge n'amayeri akomeye cyane. Bene data nagenda babwire, Satani nta rukundo afitiye umwana w'umuntu, habe namba, kuko Imana iturema musomye ahanyene mwitanguriro, muraza kubona ukuntu Imana yagiye inama mwijuru, bakaje inama turema umuntu tumwishushanije ko turema umuntu ase natwe. Yesu nabahezagira. Novuga ko habaye inama kurabona ko Imana itavuze ngo reka ndeme umuntu, yavuze ati turema umuntu. Ni nkacangira ko mbwira hari abantu batemera ubutatu butagatifu, none ko ngaye Imana yavuze ati turema umuntu, abantu kubera iki banka kukwemera by'ukuri ijambo ry'Imana? Yesu nabahezagira. Ibyo sivyo ngomba kujamwe, ariko nagomba kubereka amayeri n'imitego Satani ariko arakoresha kugira ngo abantu benshi baze bahombe ijuru. Yesu nashimwe. Aha rero Shetani arazanye ikintu novuga kigize iki, arazanye umutego kandi ukomeye. Ubwa mbere yategeye aba bantu kuvyo kurya, kandi abategera kwijambo no kucimana yari yarababujije. Ntiyaberetse ngo ibereke inkurikizi n'ingaruka mbi ziri mu kurya ico camwa, ariko yo Satani kuko izi ivyo yagomba yari ishaka, kuko yo yari izi ivyo igomba gukora, yeretse aba bantu ingaruka nziza, inyungu bazoronka mu kurya ico camwa, ko bazoca bamera nk'Imana mu vyo kumenya no gutahura iciza n'ikibi. Niko rero uyu munsi abantu ba kino gihe ndetse n'abitangiye imbere yacu bafashwe na buno bugunge bwa Satani, kuko ubu yahereye kera ni se w'ibinyoma. Murabizi ko n'ijambo ry'Imana ko ariko ritubwira ni se w'ibinyoma, nta kuri kwiwe, ni se w'ibibi byose. Naco gituma nagomba kubwira abantu mudukurikirana kandi muzo kumva ibi ntitaye ahantu umuntu wese ari, nagomba tubanze tuvugane bene data. Ubwa mbere, ikintu ca mbere,
aha Satani yaje kurondera bano bantu kugira ngo abakure mu isezerano ry'Imana, abambure kandi abanyage ubwiza bw'Imana. Hanyuma imigendanire yari hagati y'umuntu n'Imana ibanze ikupike. Imaze gucika, umuntu amaze kugarariza Imana igira iki? Imuje kure. Imaze kumuja kure, Satani nawe acagira wa muntu igikoresho ciwe ugira ngo bikunde igihano yamaze kugenegwa baze bagisangire na wa mwana w'umuntu, kandi umwana w'umuntu atari yagenewe kutabwa muri Gihenomu. Ninaco gituma bene data nagomba tuvugane. Ubwa mbere, icaha ni kibi. Yesu nashimwe. Icaha ni kibi, buri caha cyose cyaba icyo abantu ibyo abantu bababwiye n'ibyo batababwiye, mumenye ko ari bibi. Yesu nabahezagira. Harabibaza yuko ibyaha ari ibyo by'ubusambanyi gusa, ubwicanyi, ubusuma, ububeshi. Egome koko ni ibyaha koko nk'uko twabyigishijwe, nk'uko na Bibiliya ibivuga. Ariko hariho n'ibindi abantu turiko turakengera muri kino gihe, kandi ibyo nabyo ari byo bigiye kuzorimbura benshi. Hari ibyo abantu bita bito bito, ariko nta cyaha gito kiriho imbere y'Imana. Icyaha ni icyaha. Yesu nabahezagira. Aha hantu muri iki gihe abantu benshi bariko barakora ibintu batazi, kandi ibyo bintu bikazotuma abantu benshi bagwa hehe? Muri Gihenomu. Nagomba tuvugane amayeri n'amanyanga ari mu bintu ubwa mbere bigenda biriko biraba mu buzima bwacu tubana minsi yose, tugenderamwo, tuvyukamwo, tukirirwamwo, tukanararamwo. Yesu nabahezagire. Kandi ari bigomba kuzorimbura ubugingo bwacu. Yesu nashimwe. Mu vyaha abantu tudaha agaciro, abantu benshi ikintu cyo kunywa inzoga ntibagiha agaciro, ntibazi ko ari n'icaha, kuko niyo bakibwiwe ko batacigishijwe by'ukuri, womenga ni bintu ataco bitwaye, kuko batabibwiwe, kuko abantu bayishijwe ukuri kubw'amayeri n'amanyanga n'uburiganya bwa Satani. Yesu nabahezagire. Ndabizi ko ntangoye kuvuga mu bintu by'ibinyobwa, kandi bisi inzoga gusa. Aha mu by'abantu tunwa si inzoga gusa, murantegera mu nyumvirize, si inzoga gusa, kuko n'ibyitwa maji uyu munsi nabyo nyene Satani yabikoreyemo umugambi munini. Icambere mu bintu biriko birazohava bituma abantu benshi tutaja mu ijuru, ubwa mbere ni mu byo tunwa, ubugira kabiri ni mu byo turya, no mu byo twambara, no mu byo twita ibyo turaba, ibintu novuga by'imyidagaduro bituma abantu basi byo ibintu bitunezereza, ibintu abantu benshi bahurira mu. Yesu nabahezagire. Aha anye nko kuri iki kintu c'ibinyobwa nk'akarorero, abantu banwa utuyoga kubera yuko aho basengera, nimba uri nk'umukatolike cyangwa uri kuko ari n'abandi babinwa. Aha anye abakurongoye ntibakubwiye ko kunwa ibiboreza ari icaha, ariko nagenda babwire ko kunwa ibiboreza ni icaha. Bene data, uko vyumvira kose, uko bifata kose, ukabuzi neza kuri umuntu afise amarango agisiyoni, wumva ufise umutima ugusunikira kuzoja mu ijuru, icambere kunwa inzoga ni icaha. Iki rero kiri muri bimwe Satani yagiye ahisha abantu benshi kubw'ubwenge bwiwe n'abakozi we bariko baramukorera. Ndagisubiyemwo uyu munsi mubimenye, impande zose zirimwo abakozi ba Satani baje kuyobya ikiremwa muntu. Yesu nashimwe. Uku Satani yaje kuyobya no guhenda bari muri ritongo rya Edeni, agahera ku mugore. Uwo mugore no bigace bituma aha umugabo. Naho n'ubu Satani ariko arakorera mu bintu byinshi kugira ngo bikunde abantu benshi bazogwe muri Gihenomu. Bene data, reka ndababwire, umuntu wese azi ko gusambana ari icaha, arazi ko kwiba ari icaha, arazi ko kubesha ari icaha, arazi ko kwica ari bibi, arazi yuko ibintu bigaragara, arazi yuko ari ibintu bibi. Kanatsinda murabona hariho n'ibintu nta muntu murasanga ariko arasambanira mwibarabara izuba rya kariva. Ariko nagenda babwire ibiro ko twamaze kumenya ko ari icaha. Hari ibindi rero Satani yagiye aracamwo kugira ngo abantu by'ukuri babibemwo, ataco binona, ataco bibatwaye, ariko bize bitume barimbuka. Nababwiye
amanyanga ya mbere n'uburiganya bwa mbere, umutego wa mbere washizweho mu bantu bariko baraja mwijuru, abantu ikintu c'utuyoga naco nyene kizorimbura benshi. Aho ni mu byo tunwa, nibi bintu by'amaji. Muri no myaka hari ibintu byinshi vyitwa ji, hari ibintu byinshi vyitwa iby'abakizwa, ariko naganda babwiragira mbwire mwebwe bakizwa muzoba muri ko muranyumviriza, mbega amahinguriro yiwanyu mwashinze mwebwe mukontorora aga nivyo bintu by'amaji munwa, by'amaji tunwa, ikanaje nishiremwo amahinguriro mwashinze angana gute? Mbega amaprodwi bashira muri ivyo bintu nimwe muyahingura? Ikigira kabiri, mbega ivyo vyamwa vyanditswe ko canke bivuga ko bihingurwamwo ivyo binyobwa tunwa, wewe auravye iwawe urima amahegitari angahe, wimbura amatoni angahe ku mwaka canke ku kwezi? Ico nico kibazo nagomba kukubaza. Aho ndiko ndavuga ku bantu dukoresha ibintu vy'amaji. Murabona hari amaji menshi, hari jus bita jus de pomme, hari amaji, hari izinkere, hariho iz'amatunda, hariho izimandarine, ubwoko bwose muzi bw'amaji. Wewe mukizwa ntaravye aho uri we wese, wimbura amatona ngahe y'imicungwe canke wimbura amatona ngahe y'inkere kugira ngo wemeze yuko ivyunwa ari bitagatifu? Bene data, eka mbe ndareka ababiri banwa agahiye, eka mbe ndabihoza mbanze nze ku bantu twamenye Yesu. None mwobisigura gute ko mbona ibintu bigenda vyononekara uyu munsi? Subira inyuma bene data, murabe abakizwa. Ndeka mvuga cyane cyane ku bapantekoti. Raba umupantekoti wo mu 1998 canke wo mu 2001 ushaka kurabe no muri 2005, ucumugereranya n'umupantekoti wo mu 2025. Mbega ubwo abo bantu barasa? Bapantekoti kare ko n'umwanwa amazi akababumba, warose igitoki akakigana agaca kinwa umutobe, naho nyene utaraye gukuraye, naho nyene uba wabaye inzoga. Mwamara ubanza mugateka kaye mukazimana abantu canke mukagira ubuyi. Ariko uyu munsi kubera iterambere ryabaye iterambere, amaji yaragwiriye. None mwoshira ku munzane, ubwo mwosanga uko abantu bari buzuye mpwemu yera ariko bimeze uyu munsi. Ico ni kibazo ku muntu wese azokumviriza ibi, uvyumvirize wibaze hanyuma wishure. Hanyuma banamwe munwa utuyoga, none ko batakubwiye yuko kunwa inzoga ari icaha? Naho uvyirengagiza, erega nikizobuza ko Imana ibiguhanira, kuko nimba Imana yaravuze ko kunywa inzoga ari icaha, kandi umuntu anywa ibiboreza akaba atazoja mu bwami bwo mwijuru. Nimusome mu ijambo ry'Imana, hagiye kugwa ibiganiro byinshi dutanga imirongo yerekana ko kunwa inzoga ari icaha. Genda mu migani muraza gusanga aho abantu bavuga ngo mbega ubugira ngo yo ninde, n'amajambo menshi yerekana abantu yerekana ko ibintu byo kunwa inzoga ari icaha. Bene data, naco tuzoronka twireguza. Ndiko ndabereka amayeri Satani ariko arakoresha kugira ngo abantu benshi baze bahombe ubwami bwo mwijuru. Aho ni ku byo kunwa, reka nirenganire nigire. Bene data, reka ndababaza, mbega mu Burundi dufise amazi aryoshe kandi ameze neza. None ga bene data, vy'ukuri ubwo ko amabomba ari iwacu, uwo nywa amazi ntiyomubumba? Sinababujije kunwa, ariko murabe ibyo munwa. Na nyamazi nyene ushobora kuyanwa ugasanga nayo nyene Yesu nabayezagire. Tugeze mu isi, ibintu byose niterambere, kandi gutera imbere ni byiza, ariko mubanze murabe inganda ziriko zirakora ibintu, naho yoba ari amazi, banza murabe mbega ibyo byose bimeze gute,
byifashe gute? Yesu nabahezagire. Muraraba ko hatarimwe amayeri ya wa mugwaneza. Shetani ariko akora mu buryo butandukanye. Eliya sinje kubabuza ibyo mufata, sinje no kubahindurira intumbero, ariko nagomba kubereka ubu bugunge bwabereye muri iritongo rya Edeni. N'uyu munsi Satani ariko arabukoresha mu mpande nyinshi zitandukanye. Aho nariko ndavuga ku bijanye n'ivyo tunwa, ko Satani yagizemwo amayeri kugira ngo abantu bikorere ivyaha batazi ivyo barimwo. Bene data nagenda babwire abantu momwe mwinywera utuyoga, uza gusanga hariho n'ivyaha utoshobora gukora utanyoye, mugabo iyo wanyoye ubikora. Aho rero icambere cerekana yuko kunwa inzoga ari icaha. Aho reka ndaharengana. Ikigira kabiri, mu nyambaro Satani ariko arakoresha uburiganya bwinshi n'amayeri menshi ku bantu benshi kugira ngo bikunde ntibaze baje mwijuru. Yesu nabahezagire. Narabemereye ko nzotegura ikiganiro kijanye cihariye kijanye n'inyambaro. Uyu munsi genda murabe inyambaro zihari. Hari inyambaro cyane cyane kubigeme iya yambaye abafise ishusho y'urufi. Ugasanga ni kanzu hejuru iramukwiye iramubana, mugabo yashika mu mpande zo hepfo igaciba ishusho y'ifi, bimeze nk'ico bitare sirene de la mer. Abantu uyu munsi mwigize mamba mutu, mwigize sirene de la mer. Abandi ugasanga impuzu zabo ziri mu ishusho y'inzoka, epfu ugasanga ifise ishusho y'umurizo w'inzoka. Abandi mukambara impuzu zibonekesha amabere, abandi mukambara impuzu zibonekesha intege, abandi mukambara impuzu zibonekesha ibitsina byanyu, abandi mukambara impuzu zerekana ibihimba byose by'umuntu. Koko wambara ikanzi gukwiye, wambara impuzu ubona ko ikubereye, ariko ntuzi ivyo uri kurakora. Imana dutabara. Abambara amapasura, abambara amamini, abamba ibintu vyo kwambara nabivuze ko keshi. Mu vy'Imana izombaza ko ntabwiye abantu, ico nibaza ko kitari. Bene data, ndabisubiyemwo, uyu munsi haguriye ubusambanyi kubera inyambaro mbi ziri mu bantu. Aba mama muzonyumva, ntaco muzoronka mwireguza imbere y'Imana, kuko mu bantu bateye ibi, mu bantu bariko baratuma abantu bambara nabi, n'abamama uno munsi barabigiramwo uruhara, kuko impuzu nyinshi nimwe muzigurira abana banyu. Niyo muzibaguriza bakwiye bakagenda bakazihimbagura, murahora. Kanatsinda uyu munsi abamama benshi bagenda bambaye ubusa imbere y'abana babo. None uzokwambara impuzu ibonekesha intege zawe, igenda ishira amabere hejuru, umwana wavyaye nawe azokwambara ikazoca yambara ubusa, kuko ni ico yahawe, nico uri kuramugira, nico yose muri wewe. Aya n'amayeri n'ubugunge ku bantu bariko baraja mwijuru. Naco gituma bene data, umuntu wese arakwiye kwiyubara akamenya vy'ukuri ko ijuru tuvuga canke ijuru tugomba kuzojamwo rifise amategeko, kandi rifise vy'ukuri nibiriranga. Yesu nabahezagire. Abantu benshi muri iki gihe bitwaza ngo Imana iraba mu mutima. Ego miraba mu mutima, ariko nagenda kubwire ibibogaboga mu mutima wawe nibyo biserukira hehe inyuma. Kandi nagenda kubwire ingeso y'umuntu iserura ico uwo muntu arico. Yesu nabahezagire. Ntushobora kumbwira ko ushobora kugenda wambaye impuzu zitagukwiye hanyuma ngo ucumbwira ngo muri wewe ntaco vyerekana. Ikintu cyose giserutse inyuma ku mubiri w'umuntu nukuvuga n'indani mu mutima nico kiba kiriyo. Yesu nabahezagire. Kuko abantu benshi bakora ibintu batazi. Uyu munsi abantu benshi nama nakibabwiye, hari abantu bazoshika imbere y'Imana agasanga yabaye umusambanyi w'urwego rwo hejuru, atamugabo canke umusore bigeze baryamana, ariko yarabaye umusambanyi ruhebwa. Yesu adutabara. Bene data, kuvuga yuko Imana iraba mu mutima gusa, ivyo sivyo.
kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobamenyera ku byo bama. Udashobora kwama ibyiza bigaragara, urihenda, uribesha, icyo uri cyose nta juru uri kurajamwo, uri umupagani. Yesu nabahezagire. Abantu mwoye kwihenda, abantu mwoye kwirema inkore ku maso, abantu mwoye kwidigadiga. Muri urugendo ruja mwijuru nta kwidigadiga bihari. Nico gituma ari irembo ripfunganye, cyo gituma ari inzira ipfunganye. Yesu nabahezagire. Kuko kuca mw'irembo ripfunganye, bene data ndababwire, nukunwa umuturura, sukunwa ibisosa, sukununuza imbombo, nukunwa ibirura. Yesu nabahezagire. Nukwigomwa ibya bisi bakunda. Ushobora kumbwira ngo uri kuraja mwijuru kigenda uri gusa. Uko ibyo werekana, iyo nyifato ufise iranga niyo uri kuraja. Yesu nabahezagire. Ninaco gituma inyambaro ziranga ibintu bibiri. Ziraranga yuko uri umuntu w'Imana cyangwa umupagani. Yesu nabahezagire. Kandi uko wambara nabi uba uri kuhesha icubahiro shobuja, uko wambara neza kandi uba uri kuhesha icubahiro shobuja ari w'Imana. Yesu nabahezagire. Umuntu wese mu ruhande arimwo, ibyo akora byose byerekana uwo yegamiye, kandi murabizi ntawe ushobora gukorera abami babiri. Yesu nabahezagire. Ntawe ukorera Imana n'ifaranga, ntawe ukorera Imana na Satani, ahitamwo kimwe. Yesu nabahezagire. Ninaco gituma bene data, inyambaro nazo nyene ziri muri buno bugunge n'amayeri Satani yazanye, n'umutego n'ururiba yateze abantu. Naco gituma uyu munsi mu bantu bakirijwe bamaze kumenya ibi, nabo hari ikindi kica kibafata. Reka ndakibabwire. Satani yazanye umudayimoni yitwa Ndri. Satani yazanye umudayimoni yitwa Ndri. Umudayimoni yitwa gushira ku mwanya. Emwe murazishize ku mwanya, ariko muraraba ugasanga umuntu impuzu yambara n'imbaraga kanzu, n'imbaraga jipo, n'imbaraga pantaro, kagenda kamwumiyeko, kagenda kabonekesha ibihimba bimugize. Bituma abantu bagendera mu kwipfuza, bigatuma abantu bagendera mu bushakanye butagira izina, ari naho hava ibyaha byo kwisambanya ku bantu batari bake. Mugabe bantu b'Imana, mugabe bantu muvuga ko muri ko muraja mwijuru. Erega ibi tubabwira ngaha hariho ibyo mutazobwirwa mu nsengero, kuko hari ibyo bovuga mu isengero ukaba wewe ufise, kuko abo bantu bafise izinyambaro bariko rakwirakwiza izinyambaro ziriko ziraza, niba abantu bafise n'uburyo, bafise n'amafaranga yo kubikoresha, bafise n'amafaranga yo kubigura, kandi bafise no gutanga. Aba rero mw'ishengero kenshi ntibovugwa ko, kuko boca basohotse nabo amashengero bafise hari ico yo bahomvye. Bene data, ibi nkora, ibi dukora, suko bidashobora kudushira mu bibazo kanaka, ariko twariyemeje kuvugira Kristo, haba mu bigumye canke no mu bihe byoroshe, haba twohamwa canke tutohamwa. Ibi ni mu vyumve, kandi abashoboye kubishira ku mutima, mu bishire ku mutima, mu vyitondere, bizobagirira akamaro. Muri izi nyambaro, muri iyi misi zihari, bantu mwiyubare, bantu mwamenye Imana mwiyubare. Mu kiganiro mperuka gutanga ndiko ndavuga nishura ku kibazo kivuga ngo soka mu idini, cyariko kirabazwa n'abantu benshi bavuga ati none dusoke tuje. Narababwiye ibitari biki. Bene data nagenda babwire, hari umugwi w'abantu Satani yarungitse mu madini atandukanye. Abo bantu bari mu madini, abo bantu bari mu bigo bikomakomeye by'amahinguro bidukorera ibintu, abo bantu bari mu rwego rw'indero, abo bantu bari muri politiki, abo bantu bari ahirya no hino, n'abantu bakomeye, n'abantu b'incabwenge, n'injeni ziri ngaho. Abo bantu barungitswe kugira ngo bahumanye ikiremwa muntu. Ivyo byo mubimenye. Abo bantu mu madini nibo baganza, nibo bari kuri pouvoir, nibo mu bibanza byose barinjiye. Abo bantu turi kumwe, turabana, turagendana, turasangira, kandi uri kurabaraba mwishusho bambaye n'abantu, ariko mu buryo bw'imhwemu, mu buryo butagaragarira amaso y'abantu n'abadayimoni. Abo bantu rero bari mu mashengero, mu madini atandukanye, mu bisata byose. Naco gituma umuntu akwiye kwiyubara. Je birantangaza ugasanga n'umutayeri w'umukizwa, none uri umutayeri w'umukizwa ugasona ukabuzi yuko utambara
imini, ukaba uzi gutambara amapasura, ukaba uzi gutambara ibintu nyene biteye isoni mu ukabisonera abandi. Eske abantu Imana yagusize yaguze ngo ibere umu ambassadeur ariko ucuba umu ambassadeur mubi, none imbere y'Imana uzokwisigaza iki? Yesu nabahezagire. Ibi ndiko ndavuga no bishingira intahe. Jewe nkijijwe narakora umuziki ngakorera abandi profane, mugabo maze ukizona mu byo nabwiye Yesu, nabwiye ni Yesu ibi sinzosubira kandi n'ubusika sindasubira. Yesu nabahezagire. None ga bene data duhendane by'ukuri, tubeshanye yuko burya ikintu kiri mu mutima ko atari cyo gihava giseruka inyuma ku mubiri. Naco gituma bene data ibintu by'inyambaro mu byitondere. Reka sindabivuke ko byinshi, Imana ifashije, Yesu niyamfasha, mwe mu Imana kandongora, nzokora ikiganiro cihariye iby'inyambaro. Kandi nkuko nababwiye sinkeka inyuma yanje yarabwiye kuzobisigura neza babyinjiremo. Naco gituma uyu munsi hari abantu babohewe impande nyinshi. Nagiye nkora ibiganiro byinshi ku bintu biboshe abantu bari muri katolike, ndasigura ku kintu kijanye n'amavuta agenda sigwa abantu gwera ku mwana kiri nzoya, ndasigura ku migigwa myinshi kuko nayibayemwo kandi atari ivyo nabwo ari ibintu nzi neza. Abantu benshi bagenda babigwanya kandi azi n'ibindi ko ndavuga ari bazobigwanya, ariko kandi babigwanya ni abantu, ni wa mugwa abantu bari muri ivyo bikorwa, bari mwayo madini, mubona ko ari abantu ariko ari abadayimoni. Naco gituma bagenzi, umuntu wese ahantu ari arakwiye kwikebuka akamenya iki gihe turimo. Shetani uko yarari kijya gihe ahenda Adamu na Eva, n'uyu munsi niko ariko arahenda abantu. Kandi mwibaza yuko burya bugunge yari afise, rega ntiyakijijwe. Shetani ntiyakijijwe, Shetani ntiyihanye, n'ubu aracyari umunyabugunge, aracyari umunyamayeri kujya nyene. Abantu rero turakwiye kumenya ibyo turimwo, tukamenya ibi turimwo si mikino, siki oya. Umuntu agomba kuja mwijuru nabimenye, amenye yuko kugira ngo azoshike mwijuru amahoro no kwambara bene data kandi mu kintu umuntu akora kimumara ku mwanya munini. Mwibaza su kwambara si impuzu, uhera mu gitondo wambaye impuzu ugashika ku mugoroba wambaye impuzu. Yesu nabahezagire. Iyo wambaye neza ushimisha Imana, ariko wambaye nabi tukisha Imana. Naco gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobamenyera ku byo bakora no ku byo bama. Yesu nabahezagire. Nimba ugenda uri gusa uri umupagani, ivyo byo mubimenye. Yesu nabahezagire. Jewe sinza kubabwira ngo urumva ngo kwambara agapasura, ngo kwambara agakora, ngo kwambara agapataro urumudamu, ngo kwambara iki, ngo ntacyo bitwaye, ngo ndabivuga nta bayoboke nkeneye, nta dini nkeneye gushinga, ibyo mwanzanira murabinyima. Mugabo menya ukuri, mumenye ibyo murimwo, mumenye yuko ujya yahenze barya abantu bari mu itongo rya Edeni, n'uyu munsi aracafise burya bugunge, ntiyakijijwe, ntiyabutaye, ntiyabuhevye. Ku nyambaro aho reka mbe ndageza ngaho. Ikigira gatatu, ahandi hantu hari ubugunge, uno munsi ndiko ndabica ku mayange, nababwiye Yesu niyanshoboza nzovyinjiramo. Ahandi hantu hari ubugunge ni muri ibi bintu by'inkino by'imyidagaduro. Narakoze ikiganiro ku kijanye n'umuziki n'amafilme. Yesu amfashije ndiko ndategura ku kijanye n'umupira. Ibintu by'imyidagaduro harimo umuziki, harimo ibi by'amafilme, harimo ibi by'umupira, harimo ibintu byose tugenda dukora ku matelefone, tugenda tubona ibintu bavyo nyene bigiye kumara abantu benshi. Ibi muze murabe umupira, abantu benshi barabaye abajabo umupira n'ukuri. Ugasanga umuntu ahagaze mu Burundi ariko afana umuntu ari muri Europe atazi, naho yoza ngaho mu Burundi atona mwegera, ugasanga ariko ngo n'umufana wiwe. Abantu bari muri ivyo babihinduye ibigirwamana vyabo, kandi bamwe muri abo bitwa bakizwa, bitwa abantu b'Imana. Ndetse hariho n'amadini ategura imipira, agategura imigwi bagakina, ugasanga bafise ama ekipe yabo ngo bariko barakina, bariko bahuza abantu. Ntimuzi ivyo mukora, Imana ibababarire. Iyo mwari muzi ivyo mukora mwobiretse. Bantu muntu wumva ukiri umuntu wumva ushaka kuja mwijuru, ibi bintu novyumve kandi bishire ku mutima. Hariho ibintu mu Kristo, hari ibintu umuntu ariko araja mwijuru atabereye kugira. Yesu nashimwe. Hariho ibintu umuntu ariko araja mwijuru adakwiye kugira. Burya reka ndababwire, none ibi bintu by'umupira canke ibintu by'imiziki, we uri umuntu mutonya bikungura iki?
ambwira bikumarira iki? Yesu nashimwe. Biguha iki? Kuba Real yatsinze canke yatsinzwe we biguha iki? Kuba umurimvyi kanaka yasohoye indirimbo we biguha iki? Mugabo arafize ico bimuha. Mugabo abantu dupfiriye mu byo tutazi kubera iki? N'amayeri. Aho naho nyene ndigiriye ndarenganye nta byinshi mvuga. Imana ntiyashoboza nzovyinjiramo. Yesu nabahezagire. Kuko bindiko ndababwira je nta bwenge bw'iwanje bwuza kunuma kandi nta n'ikindi kintu ndiko ndahiga muri ibi bintu. Si nyungu s'amafaranga. Nimuce mwibaza ngo ngo abantu mukorera kuri YouTube ngo wamugomba ngo amaviews ngo wamugomba amafaranga. Bene data ntayo nkeneye ava muri ibi yova mu byo ndiko ndababwira, ahubwo nimuze mwihane twihane tuje mwijuru duhebe ibi bintu by'ubupfu dusohoke muri ibintu by'ubupfapfa kugira ngo tuze twibanire na Yesu. Yesu nabahezagire. Ibintu ndiko ndabikora ndiko ndabivuga kugira ngo abantu mumenye ukuri. Ntimwibaze ngo ndiko mpiga ibi bintu ngo by'amafaranga byiki habe namba. Yesu nabahezagire. Bwana shaka ibi kugira ngo ibi ababizi barabizi bidutwara uburyo n'amafaranga, ibikoresho bidutwara amahera kugira ngo ibintu tubashikirize bidutwara amafaranga. Naco gituma bene data mwari mukwiye kumenya bino bintu mugashira umutima ku ijambo ry'Imana, umuntu akihana ivyaha, umuntu akava mu bene data. Reka ndabibutsa ikintu kimwe, iri juru tuvuga si padiri azokujanayo, si pastor azokujanayo, si mwungere azokujanayo, si musenyeri azokujanayo, si na papa azokujanayo. Naco gituma abantu benshi ndabisubiyemo bibereye mu madini arabaroreretse, bibereye mu madini batagomba kumva ijwi ry'Imana, bibereye mu madini batagomba kumenya Imana, bazi ibyo babwiwe n'abariyo ko ariko kuri gusa, ariko aho kumenya ukuri ngo bazi Imana basenge bihane bave mu vyaha. Yesu nadutabara. Uko nagenda babwire bene data n'icatumye amadini agwira si umugambi w'Imana n'umugambi wa Satani. Ndagisubiyemo, aya madini saa y'Imana ya seki nikimenya ni murabi biriko birakogwa bikoregwayo. Iyo aba bantu twasenga Imana tugakorera Imana mu kuri no mu kugororoka, ni murabi ibintu tubayemwo, ni murabi ukuntu aho tubaye bimeze, ubwo tuba tubaye huko. Wa mukristo, wa mukizwa, wa mukatolika, wa mumizirima, rabahuri iyaba byukuri ivyo ibintu bivugwa ivyojanye n'ingiro, iyo abimana tuvuga uko tuyivuga ariko twobishize mu ngiro, ubwo koko iyi si yacu niyo yindutse paradiso. Abantu b'Imana muve mu miteto, bantu b'Imana muve muki tuve mu bikino. Yesu yahevye intebe yiwe y'icubahiro mwijuru, araza ku isi, yarakubiswe, yaravumwe, yaratutswe, yaranswe, yariswe dayimoni, yitwa ibindi bintu, arakubitwa, arabambwa, ivyo byose aravumwa amate, nabo yari yarakirije ababo, nabo yari yarazuriye ababo, arabyihanganira kugira ngo jewe nawe tuze turonke ubugingo budashira. Nta cyaha yari yarakoze, nta gicumuro yari yarakoze, nta gasembwa kari kuriwe, ariko byose yemeye kubyishirako kugira ngo tuze turonke ubugingo budashira. None rero uwo yemeye kubambwa agasiga icubero ciwe mwijuru akaza kubana natwe, byari bikwiye muntu w'Imana, muntu uzi yuko uri kuraja mwijuru, byari bikwiye nawe ko hari ivyo witandukanya navyo. Bene data, amayeri ya Satani likakora mu buryo bwinshi cyane, sinobivugira rimwe ngo ndabimare, ariko ni mubimenye. Abantu benshi hari ibyo bumiyeko, nkuko urushato nkuko inyondwe yumira ku rushato, hari ibyo bumiyeko. Yesu nabahezagira. Hari uyu munsi umuntu umubwiye guheba umuvyeyi we Bikira Mariya, muzoba muhejeje. Hari umuntu umubwiye guheba Muhamdi, muzoba muhejeje. Hari umuntu umubwiye guheba imigenzo yo mu idini ry'iwabo, umubwiye guheba isabato, sinzi. Hari umuntu umubwiye guheba iki canke kiriya, umubujije kwambara canke kwikora no kudefiriza, uzoba sinzi. Ariko nagenda babwire, kuja mwijuru sugutwenga, kuja mwijuru samafatana mende, kuja mwijuru nuguheba ibintu byose binezera abandi,
kuja mwijuru ni ukwiheba, kuja mwijuru ni uguheba amagara, kuja mwijuru sagakuku. Inaco gituma abantu ntitutahinduka ngo tuve mu mafyeri turimwo. Abantu benshi batashe gihenomu nta kabuza, kandi abantu muzogera kubibona yuko ibi twavuga rukuri ku munsi wo gucikana, ku munsi wo gupfa. Ndababwire bene data, nutisengera ukiri ngaha mwisi, nutagororoka, nutakorera Imana, nutabaho nk'uko igomba, nta muntu azokwihanira ibyaha. Nubwo benshi babahenda ngo bazobasabira imisa ngo hanyuma muje mwijuru, nubwo benshi mwihenda ngo ibikorwa muri ko murakora nivyo bizotuma muja mwijuru, wanguha nimutaba mubikora mugororotse, amaherezo n'igihe no. Yesu nabahezagire. Mwaca nsubira kongira abantu uyu munsi muri ko mwonona igikorwa c'Imana. Abantu uyu munsi mwahindura igikorwa c'Imana mukagihindura business, mukagihindura aho mukura ivyo kurya n'ivyo kwambara n'ivyo kunwa. Mwikebuke. Abantu uyu munsi mwishe umurimo w'Imana, mukagira inzu y'Imana karumba k'abadayimoni na Satani. Imana ibatabare, mwikebuke, mwihane, muve muri ivyo, muze tuje mwijuru. Rero bene data, reka uyu munsi ngeze ngaha, ariko mumenye yuko amayeri ni menshi Shetani ariko arakoresha, uburiganya bw'umugwanizi ariko arakoresha kugira ngo abantu benshi ntibazoje mwijuru ni bwinshi. None rero bene data, reka ngeze ngaha, tuzobandanya ikindi gihe Yesu anshoboje. Ndashimiye umuntu wese azokumviriza bino bintu. Yesu ashishika kubagira neza bene data. Yesu nabahezagire. Mwami wacu Yesu, uragahezagirwa, urera kandi uragorotse, nawe usa nawe nta nuhwanye nawe. Urakoze Mana kuri kano kanya, urakoze no kubwano majambo. Shishikara kugira abantu neza, ushishikare kubasobanurira Mana ivyo ntababwiye n'ivyo ntasobanuye. Wowe basobanure ko jewe Mana, jewe mvuze nk'umwana w'umuntu, ariko nawe Mana ushishikara ubigisha, uzobukoze. Ijambo ryawe Mana rigira ubushobozi ko bazoryumva. Muhemu washishikare gusobanurira buri wese, mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. uza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.